Yesu nashimwe cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Kristo abangumbirire mugubye neza. Uyu ni umwanya tugomba tuyajye ku ijambo ry'Imana bifise urufatiro ruvuga ngo iki ni igihe cyo kumenya uwuzosemberera mu ihema ry'Imana. Ko ayo majambo yanditse muri Zaburi 15 aho havuga ngo uhoraho ninde azosemberera mu ihema ryawe, ninde azogerera ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo kugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, utaremananirisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Nigo rufatiro rw'igihe cyo kumenya uzoba mu iryo hema ry'Imana cyangwa ku musozi w'Imana. Mbega wumva urimwo, wumva uzohagarara kuri wa munsi, wumva uzoshobora kwicara cyangwa ngo uhagarare kuri uwo musozi ngo ube aho hantu birumvikana umuntu azohaba. Wumva nawe ibisabwa kuba uzohaba ariho uri. Ego amajambo uyu munsi tugomba kuvugana ko n'amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20 ku murongo wa 15 n'uw'17. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu abaza Petero ko amukunda. 15 nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, mbega urankunda kurusha aba? Kabaza nawe ati, egome mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, ahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yona, mbega urankunda? Kabaza nawe ati, ego mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yona, mbega urankunda? Kabaza nyene. Petero arababara kuko yaramubajije ubugira gatatu ngo mbega urankunda. Aramwishura ati, mugenzi, weho urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati, ahura intama zanje. Imana yo mu ijuru ihabwe ishimwe n'icubahiro. Inshuti mukundwa, iri jambo ry'Imana turabona neza ko Yesu amaze kuzuka mu bapfuye yiyeretse intumwa. Uzubona nyene ko hari igihe uri kuraraba neza muri aya majambo, ubona neza ko hari igihe yiyeretse ngo abigishwa 10. Abo bigishwa 10 amaze kubiyereka, nicyo gihe yamaze umwanya arababonekera ngo ahantu bari biyugaraniye, hama ngo arayinjira arabashikira. Kuko Yesu nta kintu na kimwe kiriho cyo muzirira cyangwa cyo vuga ngo kirugaye. Ni ukuvuga rero ngo hari ahantu bari biyugaraniye ngo kubwo gutinya Abayuda, maze Yesu arabaserukamo hagati, arababwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Hanyuma arangije ibyo yaravuze amajambo akomeye. Icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane kugira ngo babone ko ari we yaberetse ibiganza aho yatobaguwe ya misumari, abereka urubavu. Hanyuma ngo aye amaze kubereka ibyo, yongera kubabwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Amahoro Yesu atanga aruta y'abana b'abantu batanga. Umuntu aguha amahoro uyu mwanya, mundi mwanya akaba arayakwatse. Bivuga gute rero ngo umuntu murashobora kumvikana mu isaha imwe cyangwa umunsi umwe, mundi mwanya akaba yahindutse. Ariko Yesu arongera arababwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Kuko Yesu yarabona ibikwiye, kuko nta n'amahoro bari bafise. Bari binyegeje Abayuda, bari bagize ubwoba, kandi uhoraho yari yabatumye. Yesu yari yamaze kubatuma, abatuma mu isi kugira ngo bamamaze ibya bwa bugingo nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Rero ahegeje ibyo akira babwira ngo nimwakire mpwemu. Aleluya.
arabahumekera ko ababwira ati mwakire muhemu. Ni ukuvuga ko bakira muhemu yera, arabumva amaze kubahumekera ko ababwira ngo nimwakire muhemu yera. Ariko twe turabona ko icyo gihe sico cyaciye kiba igihe cyo kuzura muhemu yera. Rero Yesu arashaka kukuvugaho ikintu n'ikigaragara ko cyakiriwe ubwo nyene, ariko kigishigaje iminsi, kigishigaje igihe cyo kugira ngo kigushikeho, kuko uwo munsi si umunsi baciye buzura, ahubwo ijambo ryiwe ryaciye riba mu mitima yabo, hama amahoro aba muri bo, kuko nta mahoro bari bafise kugira ngo bikunde umurimo w'Imana bawubandanye. Nuko turabona neza ko iki kindi gihe Petero yahisemo kumenga yosubira kuroba, abantu bo baca, intumwa zose ziramukurikira, kuko Petero niwe tubona kumenga yari imbere, niwe yari kizigenza muri bo, niko nobivuga. Ariko ngo amaze guhitamo kugenda kuroba, ngo bose baca baramukurikira, baravuga ati natwe turajyana. Rero baca baragenda, ariko Yesu yongera kubasangayo. Yesu ntiyabaheba, aho uyu munsi abantu barongoye abandi, abarongozi, abungere basigaye bati intama bahawe kuyobora, ugasanga ntibongeye kuza kuziraba. Uwasubiye inyuma, wagize intege nke, ntibigera bagenda kumuraba. Umenga we yo kwakira abamuzi ko gusa, umenga yo kwakira yogirira neza bajya bari muri rujya rushengero gusa, naho nyine nabonye ugasanga ntabitayeho nk'uko bikwiye. Ariko Yesu asubira kubaraba, ngo arabiyereka. Aleluya! Ibyo bagiye kurondera aranabibaha, atakubatuka, atakuvuga ngo ni igiki cyabazanye hano, oya. Ariko uwundi iyo ahabaye n'akabazo gato uzawumva ngo waraguye, ngo warasuye inyuma. Kumubwira iryo jambo ryonyine riramubabaza, utegerezwa kumuganiriza kugira ngo bikunde yongera asubire muri cya kibanza. Rero n'aya majambo turimo dusoma twasomye ku murongo wa 15, habaza Yesu avuga ngo mbega Simoni Petero mwene Yona urankunda? Yesu abaza Petero ko amukunda kurusha abandi bose. Uyu munsi abo Imana yahaye misiyo ntabwo bayikunda, ntabwo bakunda Kristo. Uyu munsi nubwo abantu basenga ari benshi, nubwo abantu barongoye amashengero, nubwo abantu basengesha abandi, nubwo abantu bavuga ubutumwa, nubwo abantu bigisha ari benshi, ntabwo bakunda Yesu. Kuko iyo bamukunda bakunda nabiwe. Abakino gihe bakunda ibyo babonesha amaso y'umubiri, bakunda guhabwa ibyubahiro byabo, bakunda kuko bagomba gukoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, ariko ntabwo bakunda uwo bibakoresha. Yesu arongera aramubwira inshuro ya kabiri, aturankunda, kugeza naho Petero umenga abona kumenga rikarenganywa. Ariko Yesu yari afise impamvu, ariko arabaza Petero ko amukunda, kuko yavuga ati nimba unkunda ahuri intama zanje, namba ukunda Yesu yobora ikoraniro ry'Imana neza. Uyu munsi abungere basigaye bavuma bo barongoye, uyu munsi umenga hariho abakunda nabo yanka. Yesu nta muntu n'umwe tubona yigeze yanka, nta numwe ahari, kuko yavuga ngo sinaje guhonya, naje gukiza. Mugabo uno munsi basigaye babavumira kuri podium, basigaye babavumira mu ishengero, basigaye babigishaho aho kuza kwigisha ibya Kristo ngo bigishe iby'ubwami bw'Imana, misiyo bahawe na Kristo bayivuge. Ariko uyu munsi basigaye aribo basakuza, basigaye bazana isaku mu ishengero. Iyo yumvise umuntu yamubwiye ngo bakuvuze uku ahagarara kuri podium aho kuvuga ijambo ry'Imana, agatangura kwigisha bya bindi nyene yumva. Ariko ijambo ry'Imana uri kurasoma mu Musiguzi igice cy'indwi umurongo wa 21 haravuga aya majambo ngo kandi ikindi ntushire umutima ku majambo yose avugwa, ntuhave wumva umushumba wawe agutuka, kandi kuko kenshi na kenshi uzi mu mutima wawe nawe nyene ko watutse abandi. Urumva ayo majambo? Ni ukuvuga ko umuyobozi cyangwa umwungeri nakwiye kumva ibivugwa, nakwiye kumva amagambo y'isako. Hari n'ibyo wokumva ukabyirengagiza. Yesu none wibaza ko atamutuka byinshi, yaravuze ati niwagomba ko isi niyagukunda
izoba ikunze ibyayo, mumenye ko yabanse yabanje kunyanka. Niko Yesu yabwiye intumwa. None ni kubera ko abantu bironderera ibyubahiro byabo, bakarondera gushimwa, bakagurondera kuvugwa neza, abo ntibakunda Yesu. Ukunda Yesu yemera kuba nk'uko yarari, kuko yavuze ngo muzoba abakunzi banje. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 14 ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagirira. Ngo nimwankunda muzitondera ibyagezwe byanje. None abo bantu k'uyu munsi abo Yesu yamutumye ngo yahure intama ziwe, fata abantu bayo neza, none kuri kurabavuma, kuri kurabasanzaza, kuri kurabirukana. Abantu benshi bariko bavuga nabi abo barongoye, umenga sinabo babarongoye. Umuvyeyi yigera yirukana umwana wiwe, umuvyeyi napfa kuvuma umwana wiwe kuko ikintu icyo ari cyo cyose. Ubu umeze nk'umuvyeyi, umwana yaje kugusanganira shaka ube wambaye gute, natinya kugukorako, nahaba yakoze mu byondo, nahaba yafise ivu ringana gute, kuko ibyo murundi ntabyamenya. Ni umwana. Aleluya. Ariko abakino gihe nta rukundo bagifitiye abo bayoboye, nta rukundo bagifitiye abantu Imana yabaragije. Bivuga iki? Nuko badakunda uwabatumye, nuko batamwubaha uwabatumye. Iyo aba bamukunda, nuko Yesu yabagije Yesu Petero ati mbega urankunda kurusha aba? Yamubwiye ati namba unkunda ahura intama zanje. None ko uyu munsi muriko murasanzaza umukuku Yesu yabahaye, mbega mwebwe muriko mujahe? Mbega muzoshikana iki imbere y'Imana? Yarabuze aya majambo aho yavuga neza ngo mu ntama 100 habuzemwo imwe, usiga izo 99 ukaza kurondera imwe yazimira. Ariko abakino gihe bakunda izivyibushe, zinuze, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Ezekiyeli 34 aho yavuga aya majambo adasanzwe, n'amajambo akomeye. Aravuga ati mwana w'umuntu, burira abungere baragira Abisirayeli, ubaburire ubwire abo bungere ati uku ni ku mwami uhorahagize, ati bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo. Mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama? Ati ariko mweho muzirya ibinure, mukambara ubwoya bwazo, mukabaga izinuze, ariko ntimuragira intama idakomeye ntimwayisindagije, nirwaye ntimwayivuye, nivunitse ntimwayunze, niyirukanywe ntimwayigarukanye, canke ngo murondere iyazimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama. Nuko zirasabagira nk'uko atamwungere, zihinduka ibyo kurya by'ibikoko byose byo mu ishyamba, zirasabagira. Urumva ayo majambo n'ukuri? Abantu nuko rero bameze. Ariko Imana yo mu ijuru iraje izohana abo bantu berekana kumenga bakunda Yesu batamukunda, bahagaze mu rusengero, bahagaze ku byubahiro byabo, no kugira biyubahirize bibyubahiro, biyubahishe, ngo ntawo bavuga, ngo ntawo batuka. Mwebwe mufise icyubahiro kirusha cya Yesu. Yesu ko yarakomeye, Yesu ko ari we yari umwami w'abami, Yesu yakiza abantu bakongera bakamutuka, Yesu yagirira neza abantu akabagaburira, bakamwima indaro, bakamwima haba. Ariko mwe mufise amazu meza, munyonga imiduga isa neza, mumeze neza. Ariko aho kubaha uyo mwami yabahaye misiyo yo kurongora neza ubwoko bwiwe, uyu munsi abatabahaye ibyo mugomba, abatabavuze uko mushaka, murabarwanya, mukabagwaniriza mu nsengero, mukabagwaniriza imbere y'abandi, muragowe. Yesu araje abo yahaye misiyo baragowe, bagiye kubona ibara. Imana ibatabare, Imana itugire neza. Abantu uyu munsi baravugira Yesu ariko batamukunda, nta rukundo bafise. Iyo bafise urukundo, bo mukundiye abantu biwe, bo mukundiye abantu bahawe kuyobora no kurongora. Uyu munsi abantu bose wumva avuga ngo Yesu ashimwe, akabivuga ku munwa gusa, atari urukundo rw'Imana ruri muri we, ngo akunda umuntu, yagera imbere akavuga ngo haleluya. Muguwe yankari mu ishengero,
wagirira n'abari mwisi ugasanga uri kurahirwa n'uwo guhishije ugasanga uri kurahirwa n'uwo kugiriye neza akaba ari wakurondera nta rukundo bagifise rwo gukunda Yesu bagomba gukoreshwa ibitangaza byiwe bashaka kuvuga ubutumwa aribo bivuga nibo bivugira bakagomba kwiyerekana ugasanga umuntu ariko arivuga akavuga ngo je nkoreshwa ibi nibi mbega wewe ubikora wowe bishobora hari ububasha ufise kububasha bufise yakuremye aleluya Imana itugirire neza Imana idutabare abantu uyu munsi barikunda abantu uyu munsi barikunda ntibakunda Yesu abantu bumva we ahagaze avuga ngo haleluya ariko iyo haleluya niyo kumunwa kuko abantu benshi barabenze umwami Yesu Kristo ntabwo bakimukorera basigaye aribo bikorera basigaye aribo biyobora menga nta kibaganza ariko Yesu yarafashe intumwa azigereramwo mpemu yera haleluya arazituma ngo nkuko data yantumye mwisi niko namwe ndabatumye haleluya none ko yadutumye ni mpamvu ni mutariko murakora ibyo yagomba none ko abantu bose babona bitirirwa iryo zina bakagomba kurivuga ariko batarikunda yaravuze ati nimwankunda muzitondera ibyagezwe byanje none ababungere rero biragira ababungere bameze uko bariko barasanzaza intama bagashima ababakunda bagashima abafite ibyo babaha bagashima ababavuga neza bagashima ababita abanyakubahwa abo onyi mugiye kubona ibara kuko waragiye kubambura ibyo byubahiro mwihaye mwiyambitse abibambure abatetereze muri babandi mwatetereza Imana idutabare Imana iraje Araje mwene Igikorwa arahari kandi aracakurikirana igikorwa ciwe ntabwo yakiretse kandi aracakurikirana abantu bayo araje kubiyegeraniriza araje uyu munsi usanga umuririmbyi avuga Yesu ariko atamukunda ugasanga abantu bakora ibyaha bishimikije Yesu inyambaro zabo zarahindutse basigaye bambara nk'abisi bavuga nk'abisi batukana nk'abisi baroga cyo kimwe nk'abisi nta kintu kikiri kizima muri bo basenga nabi bagasengera n'abandi Imana yo mwijuru dutabare uri kusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 15 urabona neza ko hari amajambo ahanditse ayo majambo ku murongo w'umunani haravuga aya majambo ati aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu urumva abantu basigaye bagenda gusigura bagasigura ku bandi bagasigura ku bagenzi babo bagasigura ko basangiye igikorwa aho gusigura iby'ubwami bw'Imana berekana icyo Yesu agomba ku bantu babo abantu uyu munsi basigaye abanyabyaha basambana bakora ibyaha bica bagenzi babo bapfungisha bagenzi babo kandi bavuga ngo barakunda Yesu nta kuntu wovuga ngo ukunda Yesu ukaza gupfungisha mwene so uwo nyene Imana yaguhaye kuragira aba bantu baragowe muririmbye yararirimbye neza wazohamagara amazina nutumvirya uzorira hari abantu bariko barakora neza hari abantu bariko barakora kandi bariko barakorera igikorwa neza nyene kuko mwene cyarahari kandi aragihagarariye akibereyemo nubwo muriko murakora ibyo mugomba umenga arahoze ntabwo ahoze harageze kwavuga igihe cyo kuvuga kirageze igihe cyo kuvuga kirageze ahaje kwerekana abamukorera mukuri no mu mpemu n'abatamukorera mukuri abo bagiye kugaragara azohamagara amazina abatazokumva ijyaho bazorira baboroge babesha bayemera ngo bakora ibi nibi ari bumenga barabyikorera Imana idutabare Imana ibagirire neza
n'iryo jambo nshuti mukundwa niwugurura iyo audio igutabare ibyo utashira ku rutonde utangure kubishira ku rutonde ibitagenda neza bitangure kugenda neza. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese nguhaye icubahiro, ndagushimiye ijambo ryawe ntabwo ari iryanje Mana yera, n'iryawe nyakubahwa naribwiye ubwoko bwawe. None aba bantu bawe batabare mwami, ubagirire neza, wahushije inzira, uwayobye uwayobewe, ongera mwami, wongere kumugarura mu nzira asubire ku rutonde rw'ijambo ryawe kugira ngo mwami akore icyo wamutumye uzobukoze.